uno munsi ni umunsi mwiza wo kwibuka iragi twasigiwe na sokuru wacu kizigenza mu gukunda gukundisha igihugu nyacyubahiro Petero nkuru nziza. Uno munsi turamwibuka kandi tukibuka n'iragi yadusigiye, kuko niwe yatanguye kutuvyurira umuzirikanyi tubone aho turi n'ibitegereza kutugenga, kuko yari yabibonye kare, Imana yabimuhishuriye. Yamaze igihe ariko aratuvyurira umuzirikanyi, ndetse jewe nabaye icabona ngakurikirana inyigisho kuva atanguye kuzitanga. Narabona ingene twese dusohotse twagenda twikugura ivyo twize, mugabo kutwigisha cari kimwe, kubishira mu ngiro ikindi, kuko harya umuntu yaramaze gushira mu muzirikanyi ivyiwe kugira bihindukirize ashire mu ngiro ibindi bitwara umwanya munini. Nico gituma rero uyu munsi washinzwe kugira ngo tuze turigishanya. Ni ngombwa ko twigishanya, kuko nibaza ko ntawe ubirusha uwundi. Twebwe nk'Abarundi, nk'ihanga ry'Abarundi, navuga nti twarayovye dutegereza kuzimuruka. Uravye ingene abakera bahagararira igihugu, bagahagararira uburongozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu, birakenewe ko natwe tugira umuzirikanyi nk'uwo bari bafise. Mu Burundi twaratevye turazimanganya na karangamuntu yacu, turibagira ko Abarundi duca twibera mu bwoko. Ndetse novuga nti abibangukiye bakagira igikenye, harateye igihe barasahura igihugu, abene gihugu. Mbere biratuma n'abene gihugu bose umwe wese aca yibako. Ndetse hariho babonye n'agatotezo kari kahari, hariho n'abatevye igihugu mucumenga bakizunukwa baragiheba. Nico gituma rero ubu turi mu nzira yo kwivyukiranya, kuko tugume twigishanya. N'ubu biribonekeza ko hariho umuntu akubwira ko akunda igihugu, iyo ariko arya ivy'abene gihugu, yabonye afise uburenganzira bwo kubicakira wenyene akaca yumva ariko akwiye gukunda igihugu, ngo niho yo gikunda. Biracariho, ariko intambwe tugezeko ni intambwe nziza cane. Ico gituma nagomba gukengurukira Imana mushobora vyose, niyo yonyene yadushoboje, kuko twese twasana bari bamaze kumugara. Ubu rero umuntu abiravye neza ntiducike inkokora, kuko tugeze ku ntambwe ishimishije mu gihugu cacu. Hasigaye kamwe ka nyuma, n'ahandi turi ku ntambwe ishimishije. Icambere cerekana yuko turi ku ntambwe ishimishije ni uko Abarundi bose tumaze kubona ko bicuza ku vyabaye mu Burundi. Abarundi bose baricuza ku vyabaye mu Burundi, ivyo turamaze kubibona simbeshere. Ingorane dufise naho twicuza no kuvavanura n'ingaruka vyadushizemwo, ko vyadusizemwo imvune. Kugira tuve muri iyo mvune rero niyo ngorane, n'ahandi Abarundi turabona yuko twicuza ku vyashikiye Burundi. Kubivamwo rero biragorana, niho rero dutegereza gukanurira. Maze iminsi nza ndaraba ibiba mu Burundi,
dufise imbohe nyinshi cyane mu mabohero, vyerekana yuko uravye neza ivyaha imbohe nyinshi zagirizwa usanga zifatanye n'amabi twabayemwo, ari ingaruka zayo mabi, kuko abantu barazanye umutima umenga n'ubukoko, ni ingaruka zadushikiye kubera ivyashikiye Burundi. Iyo mpwemu mbi rero tuba dufise aha duhura kugira ngo turabe ingene tuza turayirukana, ariko ntiyoroshe. Nico gituma mwene izo mpwemu zisaba gusenga cyane, kugendera mu murongo w'Imana, niho honyene vyoshoboka kugira mutima mweranda azadufasha. Igira kabiri cerekana yuko Abarundi bagarukanye umutima wo gukunda igihugu. Ikimenyetso ca mbere nabonye nuko ubu abacyoza igihugu cabo si benshi cyane, mbere hariho abumva ko batari bakwiye kugityoza mugabo bikabananira ingene basohoka mu bibi bamaze kwinjiramwo. Tuze turatahurana, ubiravye neza Abarundi, umaze kubona Abarundi bahunze ubu benshi barikuye ko karanga muntu y'ubuhunzi, baca biyita Abarundi bo muri diaspora. Ivyo turabibona iyo tugendeye mu bihugu bitandukanye, iyo nshatse guhura n'Abarundi n'abari impunzi bose baraza kandi batarahunguka, vyerekana ko bamaze guhinduka batakiri impunzi, kuko iyo baba bari impunzi ntibari kuja kwiyereka umurongozi w'igihugu bahunze. No kuvuga yuko ico ni ikimenyetso yuko tugeze kure mu gukunda igihugu, ubu umutima uri kuragaruka. Ikimenyetso ca kabiri, ubu Abarundi barakunda indongozi zabo, barakunda indongozi zabo. Turabibona iyo turiko tugenda mu ntara zitandukanye, turabibona niyo tugiye ndetse naho mu mahanga. Noneho ibimenyetso twaramaze gutangura kubibona. Nk'ibihumbi 2015 harabonetse ikimenyetso kiboneka ko Abarundi bakunda indongozi zabo, baravuye hasi baranka. Uno munsi rero ni ibimenyetso tuguma tubona ngo babandanya, Abarundi baramaze gutangura gukunda igihugu cyacu. Ikimenyetso ca gatatu nuko Abarundi bose ubu batanguye gutanga ivyiyumviro vyoteza imbere igihugu. Jewe ndatangara cyane. Mbere reka mbonereho mbanze gushimira cyane ujya Mutama Ndimira. Umunsi nagomba kuraba aho bagejeje igikorwa c'ingere tuzokoresha amahera y'igihugu ku neza ya bene igihugu. Ico gikorwa nk'igitanga narabona neza ko batazogishobora mu bushikiranganje buraye vy'ubutunzi. Narabibona kuko nije ndabakoresha, ndabona ingene mu muzirikanyi wacu tumeze uno munsi, abantu dukorera igihugu, nkabona nti ahantu naho ndiko ndabahata, ndabona ko batazobishobora. Hanyuma umunsi uri izina ndabatuma ko ntingo munyereke ingene muri ko murabitunganya, duhanahana ivyiyumviro ko twese no kwigishanya. Niho naza mbona umushikiranganje araza ati twaje twebwe aha turakubwira ibijanye n'ingene politike nkuko bitubwiye turiko turabitunganya, ngo muga twaje tuzaranye n'umuhinga. Ntangura kumubaza nti wewe waje ryari gute? Niwe yaciye ambarira ati wewe niwe watuzanye. Ntigute ko jewe ntari mfise n'inimero yawe ya telefone. Ati umunsi wagirisha inama yo kurabira hamwe ivyoteza Uburundi, igihe twiga twese ibijanye n'iterambere ry'Uburundi, ati waravuze yuko imvukira z'Abarundi nazo zoterera mu bihugu zirimwo. Ati numva kamo ncandaza. None mwumvise nawe ko yavuze ati nasakagaye kuko wogiye uratugaya.